uwo tuza kuyiha canke abo tuza kuyiha baca bashikira uyu Inosa aca baha ihema ryo gusasa hasi kuko byose birakwiye bimeze neza. Hama ikindi twagomba tubamenyeshe nuko ugomba kwiherera aze kutubwira ntava agenda mu ishamba. Hano hari utuzu twasugumwe turiko turategurwa n'abana mubabwire ntagire umwana mwicarika muri kino kibanza uko mwoca mugira ikibazo c'ingwara zivuye kw'isuku rike. Sawa, ikariko utangore ariko mukoreze kugira Manirakiza Ezekiel ibahere kuriye gendo bakwereka ihema ucugaruka tuhamagaye umwe mu bo mu bantu cumbarira kandi unyaruke na wa wundi anyaruke umwe nuzeye Samson Ndikumana Inosa akarago kaje ndashimiye abantu batuzaniye amahema kubera aho twari tuba kubera inzu zatwawe nawe turashimye kubera batuzaniye agahema turonse aho dukika umusaya bisigaye twosaba nyene ko baza baradukurikirana ku tuntu tw'udufungurwa kugira nyene turabe ingene twoba turamaze kabiri kubera Imana yatuzigamye. Turashimiye umukuru w'igihugu kubona dukuye ajya ku mashure akatuzana ngaha aho dukika umusaya. Twari dusabye yuko bobandanya badufasha kubera nta bintu dufise byo dufasha. Yo bamaye niyi ko nahuze amazi no gutoboka yaratobotse no kuvuga imvura iguye ayo buri kiragwa sinovyuka ndabahumagara ngumye mwonerwa n'ubundi na kuri siyindi n'Imana yonyene nabo kungene yasese Se oui acha mimi nikamati ihema ba iyo murabe shahiri kandi badasangira barazikanda rero sinduwo nga mugabo ndabishimye n'ukuri kubona mubungurutse mukaba mubahayeho barakika umusaya ibi ntaworeka kubishima kandi mukwiye kugira ngo muze mubakurikirane urabona imvovo n'ubundi imvovo iguma itemba ubundi ntibogera aho bavuye ngo bariho basubira kandi turashimye kubona leta yatwitayeho ikadushira ngaha mu mahema mugabo ingorane n'ubundi ntizibuze hariho imifurege imwe tubona icamwe amazi kandi atari make ndavye zishobora kutugirira ingorane. Twari dukeneye yuko bashobora kuducira nk'udukanevo ducamwe aya mazi kuko n'ubundi turabona bamwe hariho nk'abo tubona yuko duhungiye imvura mu muvo. Twasaba ko baducira imifurege umwanya tukiri ngaha kugira amazi nyene ntasubire kutumarira kandi naje nizeye ko bazoca baraba ukuntu babidufashamo kuko amazi ni menshi ay'imvura n'imifurege ihari irarenze cyane nukuri n'ubundi ntaho twatuvuye ntaho twadusubiye twoca dupfa kuko ndabona ko umengo birakomeye cyane. bace baraba nk'ukuntu nyene bodukura hano hantu kuko hasa ahantu horoshe aha n'ahantu kweri hahambaye aha biragoye ingwara zizoba nyinshi ndazi utabuze muri arya amazi dusamaye azoburira ngaha nica nshima ko abama batwitaho n'ubu bokurikirana batwitaho bakatuzigamira ubuzima bwacu. Iho jewe nk'ubu nta misi irahera mvuye muri Médecins Sans Frontières n'umuryango wanje baracari muri Médecins barokotse
baragerageje baratanga ibirago baratanga ubureta je mugabo muri ivyo narose ubureta bwonyene nta kintu njyamako na kimwe kuva umwanya n'iyi saha nigeze ndonka kandi hariho n'abandi benshi ata bintu bajyamako. Ikibazo dufise ni ikibazo c'ibivomesho, tukaba dufishaka ikibazo c'amasafuriya ibintu dutekesha navyo dufise n'imbabura nazo dufise amasafuriya nayo dufise bayigeze kuduha isafuriya imwe n'isafuriya imwe nishobora kukwira umuryango w'abantu batanu. Amabido yo kuvomeramo n'amambegeti naco dufise tuvomeramo tumeze uko nyene. Saru abasaru hari uja kubana n'abandi kandi bagwaye Saru ibyo bambatse Madaho ndakomeka Imana Iberine wewe urasubwa